ikindi rero nagomba nakubwire sha uvuze umuziki w'ingozi umuziki w'ingozi na DJ FERNANDO arawurimo gute n'umunyengozi DJ FERNANDO yabo mujyamo oya kanyaminga aha numuzukuru wa Benedict uri mukuru si wenda muzi bien n'amakuru umwana wa Zakaria yashaka genda byumve mu DJ nga yavuze muri karaoke niwe yafuza bagize uri mukuru Jesu kuruwiwe ndamuzi family yiwe yose ndayizi nawe uzumye cyane kwereka itongo giwahuri DJ FERNANDO umva kugera ubu haba mu Burundi haba no hanze y'igihugu nta muntu ushobora kwemera asumba hitmaker yumbaza ati kubera iki kubera ko nkuko ni Bujumbura ate mu journaliste shobora kwemera kurenga we na Aston King blessed journalist na Aston King aya n'amashimeshi yacu hitmaker niwe mwana yatanga kunkora indirimbo mwigira gisagara cya Bujumbura indirimbo acitobora urumva umuntu wari wese arayumva ntawigira ama Aston King amaro Aston King nawe ndabemera kubera iki nimwe bantu kwanza niwe muntu watanga kunkora ikiganiro urumva kuri TV online i Bujumbura amen Aston King niwe yize miteka urumva ba mipro urumva baraza ngatu gatera ibibazo tukagera bakavuga ngo uguzo ngwara bagira Bujumbura zo turonde twikiganiro no umutelefone ni telefone acazimye ariko ikiza gusa ni kimwe naho uzimiza ko telefone ariko cyo mukacemura kuri scene kandi reka raguhamagara ngo uririmbe ibatse nibagire nibani habe hagati y'abaririmbye nabo umuziki ni bariki kugarira Bujumbura uko niba kugarira Bujumbura bazusanga natwe ngaha ingozi twamaze gushinga imizi ahande bana cyana tangara sana kubonye ngene bakwakira jewe ndi GOMEN nk'abamba mu cyamugani ibanyita umusana ariko je singira mani nahomba samahani kuko jewe nta mitani mbayeho ku kiwani baza amani cyangwa baze hamudani papa wanje Yohani buri gesa munani injira indani yambaye n'imiwani yifatira heneke jewe yamaye hani ngo nubahe nyagasani izombe Qur'ani kandi nirinde satani we wata mu madeni n'umudayimoni kana kwana n'amajini n'umudayimoni kana kwana n'amajini GOMEN ngizeni bamwitwa GOMEN ngizeni kuva NGZ kugasaka downtown GOMEN uno musire tukwakiriye muri studio za Menya Nibi Media murakoze cyane nimwe mu ma media kurikirana cyane ibikorwa vyawe kuva ku ntango gushika ku musozo ndabizi gusonga kandi inaguherekeza mu bikorwa vyawe ndabizi cyane What's up people, what's up guys, bakunzi ba Menya Nibi Media, bakunzi ba Presse Journaliste International Emblematic all the way from Menya Nibi Media, from NGZ kugasaka downtown to Buja Flavor. Ni kwa kundi hahandi ikiganiro ni Menya Nibi, aho no munsi imbere ya kamera muhabona umustar akomeye cyane mu gisagara cya Ngozi wasigaranye umuziki wo kugasaka kimizi bamwitwa GOMEN ngizeni canke GOMEN once again. Turaguha ikaze muri studio za Menya Nibi Media. jewe ndi GOMEN nk'abamba mu cyamugani ibanyita umusana ariko je singira mani nahomba samahani kuko jewe nta mitani mbayeho ku kiwani baza amani cyangwa baze hamudani papa wanje Yohani buri gesa munani injira indani yambaye n'imiwani yifatira heneke jewe yamaye hani ngo nubahe nyagasani izombe Qur'ani kandi nirinde satani we wata mu madeni n'umudayimoni kana kwana n'amajini n'umudayimoni kana kwana n'amajini GOMEN ngizeni bamwitwa GOMEN ngizeni kuva NGZ kugasaka downtown GOMEN uno musire tukwakiriye muri studio za Menya Nibi Media murakoze cyane nimwe mu ma media kurikirana cyane ibikorwa vyawe kuva ku ntango gushika ku musozo ndabizi gusonga kandi inaguherekeza mu bikorwa vyawe ndabizi cyane iyi media runo musi niyo mpamvu yivoronse kaza mu gisagara cya Ngozi kugira ngo bahiga umuririmbyi yitwa GOMEN bamubaze ati eske exactement GOMEN show yaherukamo ikampara muri Uganda yagenze gute eske GOMEN abayeho mu buzima nyabaki mu gisagara cya Ngozi twaguheruka kudusanga i Bujumbura ariko uno musi natwe twagisangiye kugasaka kimizi murakoze cyane turashaka rutubwire urugendo rwa music mu ncamake hama ivyerekesho nawe heruka ko ikampara turabigarukako urugendo rwanje rwa music no kubwira ko ni gwiza cyane gose kuko ndi mu kazi ndiko ndakora yaba amashow yaba indirimbo zishasha mu ncamake ndiko ndazamura n'izindi mpano nyinshi zo ngaho gasaka ubwo turabe yuko umuziki wo gasaka twogwanira iteka ku buryo bwuko utaziye ruzima kuko umuziki
Gasaka ni wakera cyane ukwibuke ko umuririmbyi nyirango wa mbere mu Burundi yo bavuga ku Gasaka yego Chancho Amisi aho nyene Gomen tukuzi nk'umwe mu ba legend bo muziki wo ku Gasaka ku Gasaka ni wihenze kuko aba bana bose bariko bararirimba no munsi ni generation shasha je ndi mu muziki kuva na 2005 ni imyaka 20 irangiye izorangira mu kwa 11 itariki 18 kandi izofise anniversaire ya kariyeri yanje aho nibaza yuko nibaza yuko ngaho Ingozi tuzotegura show y'ubumesha yo kugira anniversaire ya 20 mu muziki ya Gomen show mumenyere kuzitegura yanjye siyo yocinangira tuzoyikora kandi neza cyane gose Gomen ngize nti numwe mu ba legend b'umuziki ndundi amenyerewe cyane ngaho mu gisagara ca Ngozi mu gutegura ibiteramo ejo bundi duheruka zana Satbi yarazanye yari Melanini boy cyangwa yari FERNANDO kandi umwana yitonda sana umwana ujya mwana baramukundira ubwitonzi bwiwe numwe mu bantu rero bamenyerewe cyane mu byo gutunganya ibiteramo apare yo kuririmba mbe Gomen amashow wateguye ngaho akabera mu gisagara warungutse cyangwa warahomvye show zose nta show nimwe yigeze impombera kuko burya show nagomba cyemonderaho guhanura abantu bategurira ibiteramo bazoze baririnda cyane ibiteramo byo mu mvura kuko ibiteramo byo mu mvura birashobora gusigamo imvune kandi utazopfa wikuye kuko imvura irashobora guhombya imiliyoni 10 kandi urazi ibiteramo nkabigiye birimo amafaranga menshi cyane gose ariyo mpamvu benshi bakomeje kumbaza ati none ubunani na Noheli katagiteramo cyahabaye ndababwira ati ibiteramo byo mu mvura ndabitinya cyane gose uko wafashe nk'uburyo bw'umuryango ugategura igiteramo imvura ikakigwa ari nyinshi igiteramo kigagenda gihombeje mu muryango uzokubaza ati bwa buryo bwagiye hehe cyane cyane nka tuba dufite imiryango yego ibiteramo byose nakoze nta giteramo na kimwe kitansigiye umusaruro kandi umusaruro mwiza nishimiye aho nyene Gomen ngize nti ejo bundi twarakubonye nawe uvuwa yaja ugenda mu makungu guteramisha abarundi bahaba n'abanyamahanga basanzwe baba muri ico gihugu n'abantu banye n'ico gihugu nyene urugendo rwawe rero kugira uvenga uji Kampala mu Buganda guteramisha abantu kuri Sevalent wagwakiriye gute vyagenze gute kugira ngo ushobore kuji Kampala nagomba ndakubwire ko burya abarundi baravuga ngo uwanka gakura abaga umutavu jewe niyo mpamvu ndakubwira ko uzosonere umwana usonere n'umuntu akuze uko je umuntu yatanguje icyumviro cyo kunjana mu Bugande n'umwana muto yitwa Mayesi n'umwana w'Inyamurenza yari umufana wanje amaje kumufana wanje yarakunda indirimbo zanje cyane ico gihe yaramboye twarahuriye muri show tumaje gura muri show turavugana kuri Facebook yarambira tubona twozokorana indirimbo turakorana indirimbo ariko mu nyuma niwe yatanguje urugendo kunjana mu gisagara cha Kampala achakorera sanzwe ari muri BDA yarasanzwe ari muri BDA baravugana ni narya ISHIRAHAMWE barimo kandi sinzi ko abonye ko nambaye agapira kandi ko BDA Burundian Diaspora Artist Burundian Diaspora Artist imaje kugenda uko rirya ISHIRAHAMWE nyene ba BDA barategura igiteramo cyanje kandi nagomba shimire vyimva mutima BDA shimire cyane na ni ISHIRAHAMWE ryunguruza abantu bita iteka bayita iteka platinum rimwe rikura abantu ngaha birajana rirongowe no bita bienvenue imana imuhezagire kuko umuntu arinze akurihira urugendo w'itike zibiri zo kuvangana kugaruka aba yakoze cyane gose no ngira nshimira kandi mu ndongozi zimeze ngaho Ingozi baragize mu ruhara baramfasha n'abandi bagenzi banje bamwe bari ngaho Ingozi nyene baragize mu ruhara arabambye ati tozo amazi mbere sinokirwa nabavuga amazina imana ibahezagire cyane gose yego hariho ntibagiye cyane gose gushimira umuntu bita Padiri Noe yarampaye impanuro umwe wakunda kuririmba mu ndirimbo za kera ndibuka ko muri show ndamwandikiye ndabwira ko tugomba gutangura kuririmba yaciye avuga ati mbwirira abantu bose bari mu cyo giteramo ati arabasengera abayimehezagire nigakero umuntu dukomera amashi cyane Pere Noe Padiri Noe umuntu nkujya rero arinze akwandikira message nk'iyo bisigura ko bari mehezagire ikomeye kandi ko birafata ko byagenze neza kuko mu nyuma nari nahindukira amyereka ama video nabwira ati y'amasengesho yawe yakoze ahari rero imana imuhezagire kumurinda cyane ari no mu bantu ba mbere bafashije mu muziki w'Ingozi gushika naho nawe nyene awuririmbamo
uzorabe mw'ijya ndirimbo tuje hamwe ikirahera mu nyuma ya ndirimbo mwaririmba muri abartiste benshi uzorana ahantu barimbaga party gatoya mutama yarari mu uzorabe ducumubona kumbe yega je nta n'uwe ndabona isura ndamwumva uko gusa nawe ni namumenye kubera we numva mu ndirimbo zawe ni famille ntibarutaye bose uko bari yaba badeho yaba ba Dieudonné Dr yaba baguti bose yani n'umuryango umwe kandi bose bafise umutima mwiza yaho nyene GOMEN tukiri ngaho urahagurutse ngaha n'ijya platinums yawe ya company yo kunguruza abantu wavuze urashitse Kampala show yabaye kuri Ntwarante show yagenze gute muri rusange show yabaye kuri Ntwarante show yagenze neza cyane gose kuko sinzi ko warabonye video kugira uririmbe ku buryo bwuko abantu sanze mu gihugu iwabo cyangwa mu kindi gihugu atari wanyu bakuze n'amafaranga kuri sene nka kujya kuntu wabonye bari ikintu kitoroshe cyane gose bisigura ko baba baryohewe hajya harimo abantu benshi bimvukirazi ngo tuzobonamo umuntu aza ubwanyuma ko mu mafaranga n'umunyamarangara bafita Jean Claude bamutazira mugande yego mwari yo wenyene kandi urumva ro gituma n'abana beza uko mwene wabo wo bita Elia mwene wabo Elia bishya muzikuyi kwizera rya ni nziza cyaburi nziza Eli niwe banyakiriye mu rugi wabo neza neza cyane bose bafashe neza mu gatondo ndibuka ko yenda mu cye cyamata umva mu cyama kene fashe neza bugande afite umudamu bita mama boy arabiza cyane bose n'umudamu wa Mayesi mari muheza gero ko baragitaho cyane bose barakuranwa muguzana umusosa ari mpamvu babona abantu bagumana fresh GOMEN tukiraho nyene abandi baravuga yuko twebwe kera abambe we ukigenda hariya muri Uganda abantu benshi bari mu magroup atandukanye nagiye ndereka amafoto yuko GOMEN yafashe voyage aja muri Uganda bavuga bati aba artiste b'abarundi turamenyere baje gukora amashow hanze mu gugaruka bari mbagwa tina GOMEN rero narakwandikiye naka message ndakubwira ati ntuzocugumayo burya rero hageze twari dufise ubwoba uje umutima wagiye kurema ari ukumbye ati vuba ti mercredi ndurira wenzoba nagushikiriye nka vendredi burya je hajya nani nagize ubwoba kutaza byagenze gute ngo nawe ntwavugumayo nk'abandi iki ni gihugu cyacu cy'amavukiro niyo twakuriye mu gihugu maze imyaka 40 irenga ni gihugu kiba cyarakuvyaye hajya rero uzorabe la majority y'abaririmbyi benshi bagiye hanze bakagumayo nta mahirwe bagiye nta buzima bigeze baronka ko ni benshi bifuza kuhindukira mu Burundi n'abagiye benshi hari abaje baririmba indirimbo urumva yago zo gusaba n'imbabazi kugimenga barakosheje kugira bagaruke mu gihugu uranyumva abandi bariyo numva ngo ndakumbuye urumva kagakende kiki umva mu cyamake igihugu ko bigenda kose kiba igihugu cyawe kandi hanze afise beneho ko nawe uzaba gusubye yavuki hama turamenyereye abaririmbyi benshi bo ngaha mu Burundi iyo bagiye hanze mu kubategurira amashow kuko twarumva ngo ba Dramati bakiriku bagiye muri show za Belgique za hehe mugo ugasanga ishow bagiyemwo ni nka show zabereye hari Nyaruntana canke Gahengeri mu misozi naho ugasanga ni mu kabare mu isikirisare nko ngaha muri studio zamenya nibi media ugasanga haje nk'abantu batanu canke gateramisha kuri anniversaire y'umwana w'umuboss iyo show yawe nayo yari different gute ni nta difference show zanze ibiri no nta difference ni ibiri niyo mpamvu ndakunze kwivuga mu kiganiro mbega ninde arabona kontra y'aba bana baje hanze Ulaya ni banga rero umva Ulaya baba bafise amakabare yabo cyangwa bakagenda bakavuga n'umuntu abana bakabwira ati bana turagomba ko musoka igihugu kandi gusuka igihugu nawe ari byo byambere tuza kubyishimira avuga ati ndakondere visa urumva nzo kugaburira ndakugira iki utembere urumva burira ikirori Burayi hanyuma usubira Burundi urumva sinzi ko abonye naho ndarima ibi bintu hanze y'igihugu niko bimeze sinzi ko ari ukubura kw'amasara tegura ibirori sinzi uko ari ibintu babivanze mu batabasanzwe bakora uko sinzi ko abonye ko nagiye banyakiriye muri boîte narahabonye hari muri night club urumva umva ro sinzi urabona bamona naho babigize bari za Belgique hasa na hajya umva ro ni kibazo sinzi ikibazo cyahabaye mu bisanzwe disho ziba n'abantu baba hanze uzorabe naze najya amasho yabo abara y'abantu urumva mabarundi urumva mu cyamake barabarundi nahaze ari umunyamahanga aza yisunze nk'umurundi urumva aba ari umugenzi wiwe
twese nuko vyatugendeye sinzi ko wabonye bajya batipe bari bancunze kuri seme bajya n'abagande urumva bari ababansa ba kuri stage bajya n'abagande urumva yonza kuba ntazi icyongereza twari gukominikana naho abashimeshi kuri GOMEN ngize ni ya aho nyene GOMEN tukiri ngaho warakoze show mu Bugande mugabo tubona uri no muri studio imwe muri studio tuzi zikomeye zo mu Buganda umenga yitwa BMR ya aho naho urabivuga ko iki vyagenze gute songe wakoreye yo wayikoranye nande tuyitegejyane songe nakoreyo ni songe yitwa Ineza Ntibora mu sanzu gira kubwiye ko wahagakura abaga umutavu harimo umwana w'Imarangara bamwita munyiwe miyaya ni ID genda bita miyaya petari Kampala nawe nyene bana usatsi miyaya ni nko hirasa nyinshi cyane nawe yitwa mi ID yarajirambira ati papa abantu batwokora karirimbo twokarondera karirimbo tugakora nawe ati nta kibazo mwana ndibuka ko kuba twagiye sans programme bacha tubwira ati ngiro mwajya tarandevu reka tubahe inere rero kugira ukompoze indirimba aho nyene uranyumva mwari mufise niyo mpamvu nakubwira ko ubwenge bwacu umva niyo mpamvu avuga ati n'ubuhinga mva bwonko ijya ndirimbo twayanditse nka kwa Edair twabanje kwiyumvira kajya gakorasi tubaje kwiyumvira kajya gakorasi twumva abana kagenda fresh tugira abo bana mu pro atugire style tubaje kwinjira beat twete charge kuri internet urumva ebana kurimbira ko bujya kuri beat naho biroroshye urumva gusa no kuza gusanga ibyo waririmbye uwo kugira ati uririmba kabiririmba rimwe no kandi urumva twakoze neza cyane gose n'indirimbo nziza yitwa Ineza Ntibora ya aho nyene dusanzwe tumenyereye yuko GOMEN n'umurambe mu muziki niyo mpamvu ava ngaho Ingozi akaja muri master music kwa hitmaker gukoresha ama hit urumva no kuvuga GOMEN turize yuko ku bintu bya production nawe natari umwana ashobora kubaza umuntu azi kugira neza mixage na mastering neza eske production yo mu Bugande wabonye iri different gute na production yo ngaho production yo mu Bugande irakanganya ariko burya ntazokohende ngo umuziki kugirwa no mu projecteur uko ntuzo kamwe n'ivyuma ivyuma urashobora kubifise ariko ata mu projecteur ufise bikagira umva kugera ubu haba mu Burundi haba no hanze y'igihugu nta muntu ushobora kwemera asumba hitmaker yumbaza ati kubera iki kubera ko nkuko ni Bujumbura ata mu journaliste ushobora kwemera kurenga we na Aston King blaze journaliste na Aston King aya no mashimeshi yacu hitmaker niwe mwana yatanga kumura indirimbo mwigira gisagara cya Bujumbura indirimbo acitobora urumva umuntu wari wese arayumva ntawigira nimwe mu ndirimbo aho nyene ntaguciriyemo je mazi misi mu ntara ya Ngozi ntembera nimwe mu ndirimbo numvise n'umwana w'Ikayogoro hariya mu misozi urahabona azi ahari hose ngo bavuga gute ngo ntawigira eba niyo ndirimbo yarabaye virisi mu banyengozi niyo mpamvu rero ndakubwira ati hitmaker ico kintu Imana y'abana izo kimuhembere gose kuko yari yanabimbye arambye ati indirimbo igiye kugorana cyane kuko kandi n'indi ndirimbo ufise yambye ati indirimbo nayo ije kuvurugana sana urafise mu indi project muri master music yewe gaye turi mu bikorwa bikaze sana ariko nawe ubagira n'ingoga kandi oya no kubera ngwaya kanuze warampaye freestyle burya zijya narinzi yuko ari indirimbo zaheze watanye zo turaduhira ijya nishasha no wabonye mu mujama twari kumwe urumva kijya n'indimo jeje nyene urumva nawe arasiziwe yakoze wenyene ariko harimo n'indi remix indirimbo baraso kutwakwanye n'umwana amaro Aston King nawe ndabemera kubera iki nimwe bantu kwanza niwe muntu watanga kumura ikiganiro urumva kuri TV online ibujumbura cyane Aston King niwe yize miteka urumva ba mipro urumva baraza ngatu gatera ibibazo batakwinjiza muri IRBF uranegera bakavuga ngo uguzo ngwara bagira Bujumbura zo turunde twikiganiro no umutelefone ni telefone acazimye ariko iciza gusa ni kimwe naho uzimiza ko telefone ariko cyo mukacemura kuri scene kandi reka raguhamagara ngo uririmbe ibatse nibagire nibani habe hagati y'abaririmbye nabo umuziki bariki kugarira Bujumbura uko niba ugarira Bujumbura bazusanga natwe ngaha Ingozi twamaje gushinga imizi ahandi bana cyana tangara sana kubonye ingene bakwakira aho nyene GOMEN tukiri ngaho dusubiye inyuma gato mu muziki wa Ngizi ku Gasaka harabaye utuntu umenga hamwe
umenga ntibimeze neza, ari nayo mpamvu mu legend bo ngaha ku Gasaka turazi ba Chachu Amisi ba Side Brother, hariho nabandi bitwa ba NJ bahora b'abanyamuyinga bakorera ngaho ubu ntituziyo bageze, hari abo bitwa ba Alade nabandi benshi batandukanye, abo bitwa ba Dogo A, abo bose n'abantu no munsi tutariko turumva, abo bose hamwe tutagi kusene imwe kandi Gomen no show ya mbere yanje ya mbere uvuze Dogo show yanje ya mbere nakoranye na Dogo A hari na 2006 muri Havana. Okay, aho nyene Gomen niyo mpamvu no munsi dushaka kukubaza nko muri legend, eske wewe nka histoire yo ya entertainment y'Ingozi woitucira ku mayangu ukatubwira gatoya, ukatubwira no kuri Rock Bujumbura ku Gasaka, ndazi ivyo byose vyabaye mu gihe wewe wari uhari. Rock Bujumbura ku Gasaka urayivuze, ijya Rock Bujumbura ku Gasaka ni impano twari twarahawe n'Imana, ariko kubera iyo mpano kubera tutayibungabunze Imana yarayitwatse. Ndibuka uwo bita Mubaya Kocha ariko kumwe na Side Brother baratubwira ati ibi vyuma izinsirima nimubure kuziga, urumva hakiri kare, nyimba mucyo bikeneye kuvyiga biraza bikagwira ingese ngaha, hari gihe abazungu bazogaruka kuko twe twabihawe n'abazungu babo muri Belgique ati bazogaruka bakagira iki bakavyisubiza muzosiga muravyifuza. Byaragiye uno munsi cyo kintu gihari, uno munsi nta hantu hamwe repetition y'umuziki. Oya umuziki ishiramwe wari sigaranya arade urazogiye mu Rwanda, arade ivyuma byaratatanya, urumva aka Rock Bujumbura sigara ari ikibanda hodi yahombeye kuri arade. None arade gushika uno mwanya tuvugana geze, arade uno mwanya tuvugana sinomenya makuru ye kuko jewe haraheze imyaka 8 tutavugana nabo. Hama hariho bitwa Dogo A, kandi abo bose ni bamwe mu ba legend banyu. Yego. None Dogo A nawe uno mwanya nino saha yo bageze. Dogo A muno mwanya nta makuru yofise nakubeshe kwere. Hari abandi ba artiste benshi bo ngaho Ingozi twagiye turabura, hari abo bitwa ba Mr Libera, uramuzi? Mr Libera ari mu birato, adanaza birato. Numukonese akazi kicu wicaye ntibumva re abaririmbyi bakora tubakunda, mugana wene numuririmbyi twabuze iyo yagiye kugira kuja gukora akazi sibi mu giki no gucuzima burundu. No umuziki turimo no munsi si umuziki uvuga ngo ugiye gukora ngo kugira ngo umvikane, oya na muziki yo kumvikana igihari, hari muziki ingwano kuzora uno munsi nta muziki kumara ubahiti amezi abiri cyangwa nduraza ngo ukombore. Abana bo Burundi bariko barakora cyane, naho bamwe bariko barakora ibintu muri kazoza izobagora gusigurira abana bavyaye. Aho nyene tukiri ngaho, wewe uno munsi Gomen ngize nti ashatse gukora umuziki araja muri Master Music kwa FIG the Hitmaker, ubuho turumva yuko ugeze no hanze y'igihugu mu Bugande muri BMR. Eske Gomen kubera ko udakorera mu studio y'Ingozi mu gihe tuzi ko Ingozi harama ba producer bakomakomeye n'ama studio afise izina Ingozi nta mpro ahari kandi haraba producer benshi ubu buho numvise ngo hariho na studio yitwa ngo ku Gasaka Kimizi. Gasaka nayo nzi ngo koramwe mu producer yitwa Medizo ndamuzi ariko iyo studio sinzahi namambona pancarte ariko sindayinjiramo. Oya mugabo gusa Medbeat urazi yuko ari mu producer wo kuva zamani kandi amwenga rabizi ariko ntagira nkora n'umusi n'umwe. Hamasi kwetu none ndakubaza ikibazo kiyo mbarira indirimbo Medizo yakoze wobuzi yakunduniye indirimbo nta n'indirimbo amaze gukora ndumva, mugabo gusa jengerageje kumva aba producer b'Ingozi bariko baravuga ivyabo, numva bavuga Medizo bakavuga Jonathan Touch. Hamna burya umuproducteur agerageza ngaha mu muci hatari pro nawe ne numvise ngo afise studio mbe ya Jonathan nawe arabasumba ariko Jonathan nawe ntabirimo neza ubu kurumenga arafite akazi kuri ATV mu yaragerageza ko niba nkuri indirimbo nyinshi cyane bose yaragerageza. Jonathan ashatse ukuri Ingozi niwe muntu nobwira ati Jonathan ngo twicara ruhande rumwe dutumba kandi hama Ingozi harava aba producer benshi, hariho Masterend, hariho CPG nawe ni numu producer akomeye cyane. Jibaho cyane gusa ko niwe yankoreye indirimbo
sipichi ya erega urazi ko ejo hari umutama twahuye ndiko ndavuze iyo ndirimbo acambaza ati none Gomen ko avuga jaja uwo jaja ninde ndamubwira ati aha rero abarasta bavuga iyo bavuze ja bavuze die buya gumambaza ngo none ngo bari umuntu ngo yamuguranya amahera ni mana ntabaye ngo yitwa jaja yamba jaja sinzi kurumva ndemba nyinshi zikijame kurumva safara umva rastafarisme ni nyintu nzeri ni nk'umugambwe ni nk'idini nawe ni dini kandi iyo turi ya rastafarisme y'abantu bose kwisi baririmo n'isi ntibiri mu bazirimo ico ndacemera cyane nakibonye mu bitabo nasomye byo bitwa Haile jajja n'umusaza ubu wavuye umenye n'ikigande bya bintu byakomeye amashimeshi kuri Gomen ngizeni hamare Gomen twitegure ko umuziki mushasha wimirije kuduha ryari nibaza ko yindugwi ishobora guhera atandi mushasha afise aho nyene indirimbo wakoreye mu Buganda tuyitege ryari indirimbo rakoreye mu Buganda kino guha intuzi ubonyene uko nashitse ndushe turavugana n'umuperezida yayikoze kumusabwira menye gahunda ndakubesha kandi je mu buzima singo ndakubesha aba bantu baza mu kiganiro ngo mbe ngo mfite umuzuri kora ryari yabaraje kugira ngo umuntu biza video usanga n'umwakura zitarasohoka tuzo turemera ibyo dukora kandi nobwira umuririmbyi ari wese ari karaza miri game uko indirimbo ata video no gutakaza umwanya cyane gose uko ariko naho indirimbo yishize ivuma urumva ariko udakoze video nako n'urundi rwego ndibuka ndi mu Burundi iki yavugisha abantu benshi kana ta video ifise ndavyibuka naje ndaca ndavyumva Besim kandi ni indirimbo yageze kure cyane atamasa n'amifisi uya mwana zona bica kuko yivugira yivugira namake none ikindi rero nagomba nakubwire sha uvuze umuziki w'ingozi muziki w'ingozi na DJ FERNANDO arawurimo gute n'umunyengozi DJ FERNANDO yabo mujyamo kanyaminga n'umuzukuru wa Benedict uri mukuru si wenda muzi bien n'amakuru umwana wa Zakaria yashaka genda byumve kandi jewe ryari muri DJ FERNANDO We Love Music natangiye kumenya muri 2020 none rega yari mu DJ ngaha nagiye igitega yari mu DJ wa MB Data yari mu DJ ngaha yavuze muri karaoke niwe yafuza bakizo uri mukuru Jesu kuri wiwe ndamuzi family yiwe yose ndayizi naho uzumye cyane kwereka itongo giwa uri DJ FERNANDO je bwabera baramunagira n'abanyagitega ayo namakuru mashasha Melanini boy nainzi ko ari umunyarutana Melanini boy sinzi vyiwe ujya umunyarutana muga DJ FERNANDO nainzi ko ari umunyarutana si wa DJ FERNANDO yitwa Zakaria sokuru wa DJ FERNANDO yitwa Benedict nasenge wa DJ FERNANDO yitwa Nyesi bose nabo ngaha kugasaka nimufashe kwikomera amashaka ho kugasaka tukubwira wa mwana zona bi nazo zarabayisha washaka ndagutumi Bujumbura uzoge n'umubazi ati ibintu Gomen yambwiye nivyo uzocuze ndakwerekera amatongo yiwa hari ngaha njizi kugasaka acha bro sinzi gituma cyane ivuga man sinzi gituma oya ubisi yose yavuga avuga ko ari wo kuga igihe no niyamba wewe ni washaka kumpinyuza n'utarabiza bimenye urumva DJ FERNANDO amamuko yiwe ni Ngozi nitongo yiwe riri ngaho Ngozi kugasaka kwa ina runyo yego niya pinga dushaze nari kwereke bien aho nyene rego Gomen tukiri ngaho baravuga yuko abaririmbyi b'Ingozi kenshi bakunda guhura ruko bahujwe na bimwe bifesi yavuga ngo abaririmbyi b'abarundi bahuzwa n'amacinyango canke n'ikiza haburi iki kugira habe solidarity mu baririmbyi b'Ingozi mbe Ingozi kwanza rega twe turavuga abaririmbyi bro kuririmba ni kuri kwishi hari kuririmba kugira wiryohererwe urantegera hari kuririmba kugira bakumenye hari kuririmba ati nomera nka kanaka nta vision ufise uranyumva kandi ubwe ko kuririmba ni tala mu gihe icyo cyose uzokwinjira materi talent yawe uzosanga atakamana kamwe kumariye ivya binyina ngo nagomba ndakubwira umuziki ngo Ingozi nta chef ahari twese turangana nuko ushobora gusanga ni wa nyuma akubwira ati je ndi wa mbere yego uranyumva bimagiro kugenda uko nasanze ataname tuzogera wibuka mijya horo style nakubwiye twaririmbye 2016 Inguvu twe dufise kiriya gihe zabayo kubera
twari hamwe turi beshi urabona harimo ba Masarende ba Indomike bande urumva bagizo bande niyo mpamvu ro kiriya gihe umva twari dushoboye kandi twarajya hamwe twana sponsorizwa ariko no munsi wari wese mbenda kwibiri banga yaba barindi y'ingozi yaba bari baziko ari akabangano bibira mu muziki yaba bandi bonyegereye cyane icyo namanda kivuga akambaza ati dukora iki uranyumva mu muziki w'ingozi turiko guma dukera n'amagambo kugira ndabereke neza ingene kumenyekana iwacu ndetse n'ahandi mu zindi ntara bisho bakorera jewe ico kintu Gomen nakivuze domente fo mvuga ati umuntu yoshaka guteza umuziki w'ingozi iyo ishaka guteza imbere umuziki w'ingozi yobanza guca kuri Gomen akamubwira dufate nk'imfunguzo zugurura aho umuntu ashaka gushika ati kuko Gomen ni mu legend azaho vyapfiriye naho vyakundiye kugira umuziki w'ingozi no musumira ugera kugeze eske Gomen groupe yarabayeho yitwa NGZ ku Gasaka downtown menga artist ariko Gomen ari no mu bantu bayitanguye iyo groupe mugabo uno mwanya Gomen ntakibarizwamo bituma nakibarizwamo umva groupe harimo umutipe yari henze gato aranyereye cenderaba nibwo ko nawe twaraganire havuga ati sha yego abo bapeti n'abana navyara ejo shiba gusanga habaye mu mukwe wanje ugasanga ni ngorane akuru mbona tsena amagambo n'aba bana je nirotiye siko nakubwiye yego umva rero ebana ingozi no kugira ko dukure amakimbirane dukura induru kandi usanga bariko baravuza induru siko bafite n'ibyo bafasha byinshi uranyumva uko harimo umuntu yavuze ngo nk'iyi ndirimbo ntawigira ngo cyangwa ntabwo no kwemera urumva muri rinzi ngo kuguma muri studio imwe wese nzi ko nakurikira amawoje urumva narayumvise studio ntawe yomugeza none nyimba ari umupro nawe wiwe yongeza mbwira azoshikana ngendi we roye mbe modoka ariwe yiruka gusumba izindi ngendere ngiyo guhiba ico nyene tukiri ngaho ari mu artiste ejo ndiko ndakoresha emission yambwiye ngo Gomen yibanda kuri master music gusa agaca yibaza ko master music na hitmaker ari bo bonyene bakora ama hit atarashika kwa trust beat na handi henshi cyajya ni haguma bizomwicira impano bivanye nuko Gomen arazi kuririmba muga master talent Diamond akora muri studio zingahe afise studio yiwe yitwa ngwiki nta handi aja Wasafi Record umva ari zingahe afise n'umuproducer umva ari zingahe imwe umuproducer kumbera waje muri master music bose nibijojo abanyene ngiri ngaho ari umuntu yavuze ati imodoka yicwa n'abamekanisiye benshi timugiye uyu hari mu mekanisiye umwe je aramenya aho igwaye akamenya ati ni hahandi nasigaza akagorora ndakugira ikintu Ingozi hariho indirimbo yakorewe kwa Trust Beat Ingozi yego umunyengozi yagiye gukorera yego iriho uranyumva kandi indirimbo nziza ariko ndaze ntayurumva niyo mpamvu bibaye nk'igitanga rero kujya kwa Trust Beat bisigura ko kimenyekana jewe naramubajije rega impamvu ndamaza ati eske Gomen kwazwi cyangwa indirimbo yiwe iri kirafata jambiye ati Gomen impamvu azi kwidandaza azi kugira promo niyo mpamvu umva nabari abamu nabo mu mitumba bariko barayiririmba indirimbo ntawigira wowe yambwiye yuko wowe indirimbo yamenyekana kubera uzi kwidandaza mugata ari kubera umuproducer mwiza wewe je urumva wewe kubera yari umuproducer yari kambira ko ivya mixage na mastering ntabimenyereye mugabo ngo agerageje kumviriza ijya ndirimbo yumva yuko ngo harimo ama contract ngo ibintu vya mixage na mastering je narayumvirije kandi numvise ko ceremony were yambwiye ko je atavyonzi kuko nta producer aho bwende nyaruntano kumva abantu bakora yirimba ndigera munyura yo kubona isoko mbasha sinzi ko nahatse mani ibikorwa bizivugira tureka amagambo cyane gose iriya ndimo naje yarantunguye ntawigira kandi ijya ndirimbo yaje hari yindi twa ntawigira yakorewe mwabajya nyene je nagiye kubibona après urumva barundi muntu yari yakoze ntawigira aho nyene Gomen tukiri ngaho umuririmbyi yitwa Simple J murakunda kenshi kuba muri kumwe kandi n'umuntu cyane ko ku makorasi yiwe ari mubi kandi no mu bintu by'amakarawo kazwi cyane
eske Simple J yahereye he kumengana umuntu yakoranye amahit menshi na ba Double J arakora indirimbo zizwi cyane ngaha abagikiri kumwe na ntuze muri rimbo vocals uno musi Simple J yageze ubusanzwe uzorabe keshi iyo wikora karaoke urakunda gutakara cyane mu muziki urumva kuko wikora karaoke ni gake usubira kwimvira byo gukora kuko ufite akazi keshi Simple J ari mu bantu wa mbere ayingozi muba nagenda mwuba arazi kuririmba urumva arazi kuririmba kandi arazi no kwandika urumva ariko bivanye ngira ngo n'umwanya muke nawe biramugora biramugora cyane bivanye n'ayo makaraoke abari musanga kandi ariko gusa icyo no mugutuma ko nk'umugenzi wiwe nuko umubwira akagaruka mu muziki umva kugaruka mu muziki ntiyawuvuyemo awurimo mugabo urabona yuko gituma urimo n'indirimbo nyinshi ziko ziratera amagambo ngaha abari mu kuboko kwiwe wa mwana kombe n'umwanditsi mwiza Simple J nagiye kumva yuko ari umuririmbyi mwiza ndabimenyeshejwe n'uwo bitwa Big J umeni bikayangira uramuzi ambwira yuko bari parmi les cibles bari kuja muri Wema Entertainment ari kibanza byabiza kuribwa ariko amakuru narayasonze ko ndayasongako aho vyagiye kugira ndamenya neza ko Simple J yari yemewe mugabo gusa ibibanza biraribwa niho negera uwo mumere yitwa Wemanera ndamaze impamvu yari yagize arambye ati ujya mwana numvirije indirimbo yitwa Ubusyano numvirije yo bitwa Agasore k'amafyeri zari indirimbo za trendinze cyane kandi numvise ijwi rya Simple J tubwanje naje ndamubonye sinemeye ko ari we yaririmbye kuri aho icyo no gutera rero nk'akamu wewe wumfasha gushikana kwa Simple J nuko mubwira akagaruka mu muziki nkuko byari bimeze mbere agikorana amakorabo na ba Double J je no ubwira ko Jizo nibaza ko umuzika urimo kuko najyari ejo narabonye ifoto yiwe kuri statiyo umva imaje ugenda uko yaciye nabonye ifoto ari muri Master Music nibaze ko ari mu bikoko ariko arezi igihe kinini ndamukumbuye sana arezi igihe kinini tutabonana nk'ameza bicabura 3 aho nyene Gomen ngize nti turi no ku musozo w'ikiganiro ngaho Ingozi hariho aba underground benshi aba underground babuze aho bamenera ariko bafise talent yo kuririmba kandi baririmba n'ibintu byubaka harimwe baririmba ibijanye n'ubuzi abaririmba ibijanye na nkaya ndirimbo yawe heruka gukorera mu Buganda abo bantu eski birashikuka urabazi cyangwa wamubumva ndagomba gutera inkuru byariho n'umuntu umuririmbi nigeze kurihira indirimbo ariko cyantangaje nayi muri gihe ntanamuzi umara ugatugenda muri studio bagukorere turabugana yifina mishura amahera ariko none umunsi umwana ntawe nzi iyo ndirimbo ntanumvise bariho n'ikibazo urumva ikibazo twaravugana gusa kuri WhatsApp y'abandi baho twahuye muri show ndamwemereranye ndabwo gufasha ntaso umva ro abo bana babapkamye no babwira yuko umuziki kuri nibangaririre cyane umva mugiye umuziki kuri nibangaririre cyane bateza kunyegera nkaje umusaza uko jewe ibanga nagibiwe uranyumva ibanga nagibiwe na Said Brother umuhisi kandi yari umugenzi wawe cyane gose cyane gose uya je umuziki ndawuburiyemo abantu benshi aho nyene Gomen itsukiri ku rupfu rwa Said Brother yari inshuti yawe kandi uko urupfu rwiwe niko byagenze ndazurabizi eske kuba yari umuririmbyi yaririmbiye igihugu indirimbo nkazijya no bubaca kivuza mungu ugasanga ku maziko yiwe nta soutenance baye cyangwa nta solidarité nini ya ihabaye byerekane ko ari umuntu yakoreye igihugu we bijya uravyakira gute so wenyene yapfuye harabayona mukuru we cyanje kuno musi wo kubazatigiro nyereke kwa cyanje wa misi kindabo miliyoni wamwere mbasha nta naho nzi numva gusa ko ari umunyengozi wo kubaza ati nyereke kwa misi Erika iwiwe ahantu barakuye mu muziki urahazi ntaho nzi wo kubaza ati nyereke kwa niyo mungerero nari iwiwe urahazi wo kubaza ati nyereke kwa Gerard Kirundo iwiwe urahazi wapi wo kubaza ati nyereke kwa Jean Christophe Matata iwiwe urahazi no aho se rero wo kugira ati genda unyereke kwa nkunda abantu ahantu yasize yubatse inzu urahazi
mbega uko kubaza ati genda unyereke etage ibujumbura yaba baririmbyi bose twita ngo baramaje gusohoka igihugu nkuko ushobora kugenda muri Tanzania bakakwereka etage ya Diamond muri ivyo yemera mu Burundi wa mbere ninde muri ivyo yemera mu Burundi cyo bose ndabemera wa mbere baso kuvuga ati umuntu better than them Fizo none Fizo afite intango zingaye Bujumbura nta na rumwe afite impangu n'akanetse imyaka 25 umuziki aranayirenza pe mu cyamba kiri umuziki ubundi turimo no kwinezereza tu none nakubagije mbwira mu muri by'umurundi indafise ibana ahantu ebana wogenda ugasanga ati umupangu muri ribye ati harimo jardin fresh nini harimo piscine akujya ushobora kugenda kwa Batom Cruise mu Rwanda akakwereka ati n'inzu yavuye mu Burundi moto ico kintu hakuransinze ariko gusa nibaza yuko bivuye ku makosa barije bakoze bantu unyumvirize none basatbi urumva bigora urumva twitwa ku marezo sosio turakaze nabuze imodoka ari miliyoni 70 ziri wogenda kuri konti yiyo mbwira kazi yakoze arahuzo miliyoni kambare yarose concert zingahe ibaze zamuhaye mu miliyoni ya kwanza mbere ugura n'imodoka konze ku mwana w'ibizi GOMEN aho nyene tukiri mu kiganiro ariko turi ku musozo wacu wewe aba kugira umuziki w'Ingozi utera imbere usubirana kanovera nka ko wari ufise ubwa mbere koko gwiki nuko kwanza ubwa mbere bo indongozi z'Ingozi uzokunda umuziki nko mu myaka iheze uko mu myaka iheze wasanga province gufasha udufasha ugasanga commune iradufasha ugasanga mu cyamake abantu benshi batandukanye barafasha hari inganda ari zinganda zikora ibintu bitandukanye bishe mu mafaranga mu baririmbyi abanyamuziki bw'umuziki n'uhomba ico kintu kinezereza abantu kandi na leta nawe twibagira abaririmbyi bibukiye ko nta radio n'imwe yo mu Burundi atamuziki mu Burundi hari uranyumva no mu manza bavutse umuziki no kuwapfuye bavutse umuziki neza cyane ariho hose ubwo je ndibuka ubwa mbere haraba ibiteramo mu ntara biteguwe na Mikare no muziki di Burundi ubushiranganje bwarashiramo amafaranga ariko no munsi ntabyo turi turabona la fois passée narigeze gutumira wa mutipe muri Etoile du Centre Pasi turi mu kiganiro cyitwa dukunda ubu bajya tumwe generation ujya rero je niwe yambwije ukuri ambwira ati neza na neza ubushikiranganje butujejwe ntaco buriko buradufasha ne umva twavuganye kame muko yabisiguriye nzokumvisha ama audio twavuganye ikiganiro kimara isaha yose tuvugana mbwira yuko neza na neza umuziki w'u Burundi ubura umuririmbyi uzogukigwana ariyo mpamvu nugugushika no musi nino saha basaba droit dote umuririmbyi no musara kubitigwa hajya ariko kamenga nimbwa aho umuziki wonyene mu Burundi oya wowe kubera yaba na football oya football yavuga yuko yageze nakure kuko bubaka n'ibigo by'abakinyi bakaja gukinira kinono no musama studio d'entraînement mananga kuba kibigo by'abakinyi bakagenda gukiniramo none wewe uri umukinyi urumva uzoza gukukuruka ufise ibintu bingana kwa kuri muri football wewe ico narakimaje mugaye avuga yuko kwanza ikupe kinirwa mu Burundi igikombe cy'u Burundi nani Primus League igikombe nanga amafaranga bagu igikombe oya boss ntabari isa barere yacu barere y'amaheranga ariko gusa umenye ko abamenyereza b'imigwe bashoramwe amahera menshi banyine neza cyane barashoramo amafaranga ariko rero benefits ni ya hehe ushobora gusanga nk'umugwi washoye amafaranga urumva nyimbi igikombe kirimo kuri 30 miliyoni uranegera nigeze kumva yuko uwo mwaka Musongati yari ifise budget miliyoni 100 none wumva ushize miliyoni 100 ahantu uri kuraho igikombe c'imiliyoni 30 uranegera ce 70 uzokunga ce uzohomba mugabo gusa nibaza yuko amahera ya football bayinjiza hajya kuri Pro Tour donc bajya abantu binjira mu stade baje kuraba match sawa stade niyo yunguka none wewe uri mu manager washizemo amafaranga uzokungukiye je nibaza ko hari andi ma sponsor abapfa ku ruhande kuko je sinibaza izo sponsor abazi guhaye isawe nakunda kweretse imbo washize miliyoni 100 ugacubaza n'igikombe c'imiliyoni 30 bagwaye sponsor miliyoni 100 mwungutse ce mwaho uba wahomvye mugabo niyo mpamvu roretse kwikuraga kuguti ebana iki gikombe duharuye buryo abantu bakoresha uranyumva duharuye imigeni mikoresha bakavuga ati reka igikombe tugaka agaciro k'amafaranga meshi arivyo myene ko ndakubwira mu Burundi nawe utagira amahirwe ube nk'aba bari Yusufu Nyange bagiye gukina Uraya urumva uri uko ukore ku noti usanga bigora ariyo mpamvu mbara bamenyereza bamwe bahitamo kugira iki kubetinga
Kamem ego ejo bundi hariho mugwitwa deira wa betinza banuze bayo nuno musi bari mu mpimba ya aho nyene GOMEN tukiri ngaho gusa ikibazo je ntibakinyishuye neza dukora iki kugira ngo umuziki w'ingozi utere imbere umuziki w'ingozi gutera imbere bakatugiye hamwe aba artiste aba promoteur uranyumva ndetse n'abafana ya ico nico nemeye ko atamuha umunsi wari wose bazonyemerera tuzovugane dutume kwinama duhure nenda kubaza abaririmbyi dukoma induru turenga ijana ingozi atana konte y'igihumbi dufise none iyo nduru cyo turakoma ari iki mwana bashaka hits ndakubaza iyi nduru cyo turakoma none tumutubwiye hamwe turabaririmbyi ijana sivyo mwenewe tukavuga ati nta muririmbyi atoronka igihumbi mu ndwi uranyumva mu ndwi twaba dufise ibihumbi ijana mu kwezi mva twaba dufise ngahe ibaze koperative mu mwaka namwe yo gutegura icyambo tuba turaki koperative de musiciens none wumva induru tugoma ni iyi ni kumwese avugira hari urumva cyangwa wese yiruka higa inzira yiwe uzotanga undi gushika zoronga shira ya aho nyene GOMEN turiko turasezera mu kiganiro wewe akajambo kagasunika rugi kuri we naka akajambo kagasunika rugi kwanza nuko noshimira abafana b'ingozi ya ko nako batagira kugira umuziki w'ingozi ubandane hamagara abaririmbyi b'ingozi kuja hamwe kandi bagakora n'inguvu nyinshi gukora kandi kwabo bakaraba ati mbega abankanguriye ntacyo no babaza kuko nta gakuru katagira gakuru kako yakoze wagwanye bakunzi bamenya nibi media bakunzi ba GOMEN ngize ni cyakiganiro menya nibi mushikirizwa na presse journaliste international emblématique all the way from NGZ ku Casque downtown to Buja Flavor ni kwa kundi hahandi ibiganiro by'ingozi mu mandanya mu bishikirizwa gatanu kuri kagenzi kako stay tuned kuri menya nibi media ali nyikorera kuri west tatu akaburungu menya nibi media akaburungu.com no kumbuga nka Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter n'izindi nyinshi zikoreshwa ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Mwibuka kugira na subscribe kuri YouTube channel ya GOMEN ngize wandika GOMEN ngize cyangwa GOMEN official ni YouTube channel yiwe hari kindirimbo nyinshi za bareke bavuge nta wigira n'izindi nyinshi mwumva zigiye gushigwa ko mu misi za stay tuned.